tubaramutse tubanga tubashimira abakunzi ba Ivyacu TV na mwebwe mwese mudahesha kurikana ibiganiro cyo kuri TV yacu kazi turabera hamwe ku migenderanire igihugu cy'u Burundi gifitanye n'igihugu cy'u Burusiya kugenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2023 wabaye umunsi w'agatangaza kuri beshi aho umushitsi adasanzwe kandi witeka umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burusiya n'amakungu Sergei Lavrov yasesekaye ku gacintege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye yakigwa n'umurisho w'ingoma kimwe mu biranga umuco w'abarundi ariko kandi yakigwa n'umushikiranganje w'imigenderanire w'u Burundi n'amakungu Ambassadeur Albert Shingiro. Inyuma y'ikiganiro bagiraniye hagati yabo umushikiranganje w'imigenderanire w'u Burusiya n'amakungu Sergei Lavrov akaba yaciye yakigwa n'umukuru w'igihugu. N'urugendo rwaje gwiyongera ku rugendo Albert Shingiro yari yagize mu kwezi kwa gatatu igenekerezo rya 2023 uno mwaka nyene i Sochi, aho uyu mushikiranganje w'imigenderanire yahuye na Lavrov ahura n'abandi bagwiza tunga bo mu Burusiya. Albert Shingiro ntiyahemye kwemeza ko u Burundi buzobandanya bugira imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burusiya ndetse n'ibindi bihugu. Ubwo yabazo n'umunyamakuru wa RT niba Burundi kugiranira imigenderanire n'Uburusiya atabibazo bishobora guteza narijya u Burundi bwatanguye kugiranira imigenderanire myiza n'ibihugu vya Buraya kandi igihugu cy'u Burusiya kiri mu ntambara ya Ukraine bisanzwe bidacana uwaka n'ibihugu vya Buraya ndetse n'ibihugu vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro yaremeje adakekeranya yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu cigenga kandi cikukiye ndetse ko ata muntu numwe agihatariraza kugira uwo bagiranira imigenderanire ndetse kidakorera ku ngingo nimwe gitamitswe n'ibindi bihugu ivyo ari byo byose yaba ibifise ijambo rirenze cyangwa Пожалуйста, вопросы телеканала ТИВ. RT, les questions. Здравствуйте, Дональд Кортер. Bonjour, Donald Corter, correspondant de RT. Une question pour Monsieur Albert Shingiro. Alors que les pays occidentaux accusent le Burundi de violer les droits de l'homme, la Russie a promis de renforcer l'indépendance de votre pays et a proposé de coopérer dans divers domaines, de poursuivre cette coopération. Votre pays est-il prêt à continuer la coopération avec la Russie malgré les risques des sanctions occidentales? Merci beaucoup pour la question. J'ai bien expliqué, mon collègue Lavrov, que le Burundi, depuis un certain temps, est un pays réellement indépendant. Le Burundi, c'est un pays, certes petit, mais un pays qui est très jaloux de son indépendance, de sa dignité. Donc nous ne pouvons pas accepter que notre pays, qu'il soit grand, moyen, puissant ou moins puissant, de nous imposer quoi faire et quoi ne pas faire. Le Burundi est libre dans ses choix pour la gouvernance économique, politique et culturelle. C'est le rôle d'intérêt de nos peuples. Donc, aucune nation ne peut nous imposer, nous montrer la ligne à suivre. Il n'y a pas, en matière des droits de l'homme, il n'y a pas un modèle à suivre. Les droits de l'homme doivent être protégés suivant les principes directeurs que nous avons tracés lorsque le Conseil des droits de l'homme a été créé. C'est notamment le principe de l'universalité, le principe de la non-sélectivité, le principe de l'objectivité, et le principe aussi de la non-politisation des droits de l'homme. Donc il ne faut pas que certains pays utilisent les organes des Nations Unies pour faire des pressions politiques à d'autres pays ou alors essayer de réguler la géopolitique dans le monde. Donc voilà, le Burundi est un pays libre qui prend ses décisions à partir des instructions de la capitale Gitega. Donc nous recevons des instructions de la part d'autres capitales, que ce soit les capitales des pays puissants ou moins puissants, nous restons nous-mêmes. Voilà donc les éléments de réponse.
Albert Shingiro rero akaba yerekanye yuko igihugu cy'u Burundi cikukiye ndetse kidatamikwa ijambo ngo nuko bari igihugu cy'igihangange coba kibisavye ariko gikurikiza amategeko casinye yaba mpuzamakungu ndetse nay'imbere mu gihugu. Reka rero tuje neza na neza mw'idonido ry'imigenderanire y'u Burundi n'igihugu cy'u Burusiya, imigenderanire atari iy'ubu, ndetse turabira hamwe n'urugendo rwa Lavrov mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi tugasubira inyuma tukarabira hamwe n'urugendo rwa Albert Shingiro mu gihugu cy'u Burusiya. Kw'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa 10 mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri, nyuma y'amezi 3 gusa igihugu cikukiye, niho kopi y'imigenderanire hagati y'Uburusiya n'u Burundi yasohoka. Twibutse ko igihugu cy'u Burusiya nk'igihugu catsinze intambara ya kabiri y'isi, iki gihe bwari ubumwe bw'abasoviet, cyategetse ibihugu vya Buraya bari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu bihugu bari barigaruriye nk'ubukoroni. Ni naho vyashitse turonka intahe yo kwikukira kw'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'indwi mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri. Gusa ibi ntivyari bikwiye nk'uko mushobora kuba mwaravyize. Ibi ntaco vyari bivuze kuko guhangana hagati y'Abasoviet na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyakomeje, ndetse harondegwa ati ninde yoba akwiye kugenzura ibihugu bisanzwe vyari mu bukoroni. Ivyumviro bibiri vyagarutsweko cane, akaba ari ivyumviro vy'abakomunista hamwe n'ivyumviro vy'abakapitalista. Ibi ni navyo vyaduze cane hano iwacu, haba imigwi ibiri ya Monrovia na Casablanca. Vyatumye abategetsi bashigikiye igikomunista bagenda bicwa kamwe kamwe, twavuga nka Pierre Ngendandumwe, Rwagasore n'abandi. Nubwo ibi vyashitse, imigenderanire ntigeze ihagarara, ndetse abumva ivyiyumviro bagumyeho, twavuga nka Melchior Ndadaye, nawe yabona yuko leta ifise uruhara mu iterambere ry'abanyagihugu ubwabo, aho iterambere rikwiye kwifashishwa hakoresheje amakoperative nk'uko biri ubu, kugira ngo iterambere rishike ryongere rigwire. Nubwo ivyiyumviro vyiwe vyanigiwe mu menshi, vyasavye ko turindira umwaka wa 2005 aho Perezida Pierre Nkurunziza agera ku butegetsi. Ubu yabanje kwerekana yuko ari ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaje guhindukira Uburusiya mu mwaka wa 2014. Imigenderanire yabwo n'igihugu cy'u Burundi irakomera. Mu mwaka wa 2015 w'igihugu cacu caca mu magume Uburusiya n'Ubushinwa vyabaye bimwe mu nkingi nyamwamba, ndetse n'ivyiyumviro vya komunista bibasha gukomera mu gihugu cy'u Burundi. Ni nako Burundi nabwo butayengeshanije mu kugenda bubwerekana, kuko mu mwaka wa 2022 igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa kabiri, igihe Uburusiya bwatera ibitero muri Ukraine, bwari bukeneye ibihugu bigenda bishigikira iyi ntambara. Mu ntama ya ONU, ubwo igihugu gitora uko kibona ingingo zikwiye gufata, Uburundi bwagumye bwerekana yuko ataho bwihangamiye neutralite, ko ataruhande na rumwe bushigikiye, yaba kuvana ingabo muri Ukraine, yaba guhagarika intambara ku Burusiya. Ingingo zatowe igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa gatatu bwa vuba mwaka wa 2024, Uburundi bwabaye mu bihugu 35 ataho vyahengamiye, aho indwi ariyo vyemeje yuko ingabo z'Uburusiya zovanwa muri Ukraine nk'uko babisaba biciye mu nama ya ONU iraba umutekano ku isi, naho ibihugu 141 vyemeza yuko Uburusiya bukwiye kuvana ingabo muri Ukraine. Uburundi mu matura atatu yose ku Burusiya bwagumye bwerekana ko ataruhande na rumwe bushigikiye. Ibi navyo Albert Shingiro yagarutse ko ubwo bari kumwe na Lavrov aho Bujumbura kwigenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2023. Ni navyo Perezida Ndayishimiye yagarutse ko ubwo yabazwa uruhande Burundi bwafashe mw'iyi ntambara mu mwaka wa 2022, abazwa n'abanyamakuru mu kiganiro gisozera umwaka, aho yagize ati Uburundi bwahisemo kutagira uruhande buhengamiyemwo mw'iyi ntambara. Kutagira uruhande buhengamiyemwo mw'iyi ntambara ishobora kuba ari ingingo nziza, kuko Uburundi buriko bunagura imigenderanire
hagati y'ubumwe bwa Buraya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma y'uko iyi migenderanire yari yatosekaye mu mwaka wa 2015, akaba kandi bakeneye kunagura no gukomeza imigenderanire mu gihugu cy'Uburusi. Albert Shingiro mu kiganiro yakoranye na Jeune Afrique mu mwaka wa 2022 yemeje ko Uburusiya bwafatiye runini igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015. Albert Shingiro ku myaka 52 asanzwe ari umushikiranganji w'imigenderanire kuva ku igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2020, yize muri Benin na Quebec muri Canada, aba na ambasaderi mu nama ya ONU kuva mu mwaka wa 2014 gushika mu mwaka wa 2020, aho yacaba umushikiranganji. Yagize ati ubiravye umenga ni kure gusa, agerageza kuvuga ku y'intambara. Yagize ati ubiravye ibibazo biraba ino ntambara umenga biri kure gusa, ingaruka zavyo zakwiriye isi. Uburusiya bwaradushigikiye igihe twari mu bibazo kandi ibi tuhora tubizirikana. Gusa uko Uburundi bwabonwa ku rwego mpuzamakungu rugenda ruba rwiza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kurirako ibihano ndetse n'ubumwe bwa Buraya. Ibi vyose vyatumye dutora kujya mu nama ya ONU. Twahisemwo kutaba aho tuhengamiye n'uruhande na rumwe dushigikiye. Twahisemwo abstention, neutralité na non-alignement. Birumvikana ko imbere yo kudukurako ibihano tubatora dushigikiye igihugu cy'Uburusiya, ariko ubu hariho ibiriko birahinduka. Nibazo rero ko ubumwe bwa Buraya n'igihugu cy'Uburusiya vyanejejwe n'ingingo twafashe. Shingiro yongeye ko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburaya vyarateye umugongo Burundi vyatumye noneho Burundi bwiyegereza cyane Ubushinwa n'Uburusiya, ndetse ko Uburundi buzobandanya bukorana n'uruhande rwose rushaka guteza imbere igihugu cy'u Burundi. Ibi ni navyo Georgi Vladimirovich Toduwa yabaye ambasaderi w'u Burundi, ambasaderi w'Uburusiya mu Burundi kuva mu mwaka wa 2014 gushika mu mwaka wa 2019. Ubwo yaha ikiganiro Radio Isanganiro yagarutse ku migenderanire y'u Burundi n'Uburusiya ihagaze ku kubahana, aho yemeza yuko imigenderanire ihagaze ku kubahana ndetse no kutagenzura politike zibibera imbere mu bihugu bavyinjirira. Yashimangiye ko Uburusiya butengeshanya gushigikira Uburundi haba mu bijanye n'inyigisho, kuko buri mwaka harungikwa kwiga mu Burusiya biciye muri bourse ibijanye na ingeniera, medicine, amabuye, geology ndetse n'ubutunzi, economy, haba no guhugura igisirikare ndetse no guhugura igipolisi. Yashimangiye kandi Georgi Vladimirovich Todowa mu mwaka wa 2018 ko Uburusiya bwariko bukora mu bijanye n'iterambere bakorana n'Abarundi, harimo kwimba ubutare, imabayi bw'inzahabu, wolframite, ndetse biciye muri Bimex bafasha ibidandazo biva mu burimyi kugira ngo bishike ku isoko mu gihugu c'Uburusiya. Ubundi mu diplomate yahumurije Uburundi ko kugiranira ubucuti n'ibihugu vya Aziya atakibazo biteza, ko ahubwo ubucuti bukwiye gushingira cyane kuri principe ganyaganya, aho Burundi butegerezwa kunguka, ariko n'igihugu c'Uburusiya naco ndetse n'ibihugu byose bikorana bikagenda vyunguka. Toduwa ku gisata c'amahinguriro yateye intege Uburundi ko Uburusiya bugiye gufasha Uburundi gushinga amahinguriro azohingura ubutare, noneho Uburundi bugashora hanze ubutare bwahinguwe, akaba ariyo naho akarusho koboneka cyane. Akaba rero yasavye Abarundi kurondera aba partenaire économique benshi nk'ibihugu vya Aziya, aho guhanga gusa ibihugu vya Buraya, ngo ibi vyofasha igihugu mu iterambere. Uburusiya n'igihugu cafatiye runini cyane Burundi, na cyane cyane mu mwaka wa 2015 aho hari hagiye hazanwa amategeko adasanzwe, haba muri resolution za ONU, mu nama zijeje umutekano za ONU. Igihugu c'Uburusiya n'igihugu c'Ubushinwa biciye muri droit de veto, bino bihugu bibiri bikaba vyagenda bishikiriza yuko Uburundi hategerezwa kurungikwa inteko mvamakungu kugira ngo zize gushigikira
amahoro. Ibi rero akaba ari navyo vyatumye igihugu c'u Burundi naco kigenda gishigikira cane igihugu c'u Burusiya mu gutora aho kutahengamiye ku gihugu c'u Burusiya. Ibi bivuze yuko uba uri ku ruhande yavyo. Ibi ni navyo rero vyafashije Lavrov kugera hano i Burundi, kuko imigenderanire y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Burusiya yari isanzwe ikomeye. Ariko kandi muri kino gihe Uburusiya bwatanguje ibitero muri Ukraine, igihugu c'u Burusiya gikeneye gushimangira imigenderanire n'ibindi bihugu ivyitwa soft power. Kuri ubu nkuko bishikirizwa na Presidence y'u Burundi, ngo Uburundi n'Uburusiya bugiye kubandanya bufashanya mu bijanye n'amasoko ntanganguvu ashingiye ku butare, energie nucléaire, hamwe n'amagara y'abantu, ubutungane ndetse n'ubutunzi, batibagiwe igisata c'indero. Abanyeshure bazojanwa kwiga mu Burusiya bagiye kongerezwa bakava ku 50 bakashika kwijana buri mwaka. Harimo kandi nuko igihugu c'u Burusiya kizotangura kwigisha ikirimi c'ikirusiya muri kaminuza y'u Burundi ku banyeshure bavyipfuza. Urugendo rwa Lavrov mu Burundi, aho yanabonanye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ruje rushimangira amezi atari make yaraciye kuko igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 i Sochi, Lavrov yari yahuye na Albert Shingiro, aho bemeranije ko Uburusiya bugiye gutegura inama yiswe Réseau Africain Summit canke Africa Russia Summit. Iyi nama ikaba yari yatumiwemwo abakuru b'ibihugu batandukanye, ikaba izobera i St. Petersburg, akaba ari umujugira kabiri mu bunini mu Burusiya, aho yitezwe yuko izotumira abaperezida batandukanye bo mu gihugu bo muri Afrika, aho ndetse na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitezwe yuko azoyitabira. Azoba ari mu kwezi kwa ndwi. Urugendo rwa Lavrov rwaje rukurikira kandi urundi rugendo rwabaye mu gihugu c'u Rwanda rwa Dmytro Kuleba, nawe yagarukiye mu gihugu c'u Rwanda kwigenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa gatanu. Izi ngendo zompi akaba arizo gukomeza imigenderanire y'ibihugu ivyitwa soft power. Kuri wa kabiri rero z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023, nyuma yo kugendera Burundi, Lavrov akaba yaciye agenda mu nama y'abashikiranganje b'imigenderanire igize ibihugu vya BRICS. Reka ndabashimire ko mwabanye natwe, ndabasaba mugire subscribe kuri channel YouTube yacu niba mutarabikora. Tukaba twagarutse ku rugendo rw'umushikiranganji wa mbere rw'umushikiranganji w'imigenderanire w'Uburusiya n'amakungu Sergei Lavrov, ariko kandi duhagarara kungene ino migenderanire burya atari iyubu. Nongeye kubashimira ko mwabanye